Inyuma yuko Mark Zuckerberg washinze Meta ifise Facebook ariko kandi ifise izindi mbuga nka WhatsApp na Instagram, kuri ubu akaba yasohoye urundi rubuga rushasha rwa Trend, aho mu masaha 10 gusa kuva rushinzwe kuri wa gatanu z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 rwamaze gupakururwa cyangwa se kudownloadingwa ku mbuga nka Play Store na App Store n'abarenga miliyoni 10, naho mu munsi wose bakaba bageze kuri miliyoni 30. Uru rubuga rusa na Twitter rwateje impagarara, ndetse na Twitter nyene ubwayo ikaba yatereye hejuru isaba ubutungane, ndetse ikaba yitwariye Mark Zuckerberg washinze Meta iyagiriza gushishura urubuga rwa Twitter. Ikaze kuri Ivyacu TV, turabira hamwe ivyuku kunyinyurana hagati ya Mark Zuckerberg na Elon Musk nyene Twitter yayiguze mu mwaka uheze ku miliyari 44. Turabe nuko urubuga rwa Trend rushasha rukora. Ikaze. Uku gukura no gupakururwa cyane kwa Trend kwahangayikishije benshi, ndetse bamwe mu basesenguzi bemeza ko Twitter ishobora kwisanga yazimanganye burundu, aho benshi bese Trend nk'urubuga ruje kwica Twitter cura. Nicholas Mailer, professeur ajejwe kwigisha ibijanye n'amasoko cyangwa se marketing kuri Chapman University, yemeza ko nyuma y'impinduka Elon Musk aheruka gukora ku rubuga rwa Twitter, aho yaruguze mu mwaka uheze mu kwa 12 kuri miliyari 44, zose bishobora gushira mu kaga urubuga. Izi mpinduka zijanye no kubuza abantu bakoresha Twitter badafise blue stick, akamenyetso ko bururu karanga umuntu gasanzwe karihwa amadolari 8 buri kwezi, kutabona post zirenga 5,000 ku munsi. Nicholas agira ati, isoka rya Trend rije mu mwanya mwiza gukura ku cicaro abari barambiwe na Twitter. Trend igiye kuduga bikwiye kubera isanzwe ishamikiye kuri Instagram. Ibi bikavuga ko mu gihe umuntu usanzwe umukurikira kuri Instagram ushobora kubandanya umukurikira kuri Trend vyoroshe. Trend kugira uyinjiremwo bisaba kuba office konte kuri Instagram, izina ukoresha kuri Instagram na blue stick uyifise uyikomezanya kuri Trend, ndetse ushobora kugumana n'umwirondoro wari ufise kuri Instagram. Meta igenzurwa Trend, Facebook, WhatsApp na Instagram, yemeza ko iyi app yemerera abayikoresha gukoresha uburyo bw'ibanga cyangwa se privé kuri Instagram, naho kuri Trend ukagira umwirondoro ubonwa na buri wese cyangwa se umwirondoro uri public. Instagram ubwayo isanzwe ifise abagera kuri miliyari 2 bakoresha urubuga buri kwezi, bimeze uko mu gihe Twitter nayo ifise abarenga miliyoni 380 bayikoresha buri kwezi, hashingiwe ku matohoza yakozwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2022. Ubu haribazwa niba Trend ishobora kwigarurira abatuye isi. Ejo hahise umwe mu baririmbyi bakomeye mu buseruko bwa Afrika, Diamond Platnumz, nawe yarugezeho, ndetse kuri ubu akaba amaze gukurikiranwa n'abarenga 200,000 mu munsi umwe gusa. Abandi baririmbyi abanyamideli nka Kim Kardashian nawe yayobotse uru rubuga rukora nka Twitter. Gusa nitwo kwirengagiza ko kuva Jack Dorsey yashinze Twitter abandi bagiye bakora imbuga zimeze nka Twitter ariko ntizatera imbere. Atwovuga nka Mastodon ikoresha n'abagera ku miliyoni 1.7 buri kwezi mu ngereranyo. Uwundi yashinze urubuga ni Jack Dorsey nyene, inyuma yo kuva kuri Twitter yashinze Blue Sky, nago rwashinzwe na Jack Dorsey aruguriye Twitter mu mwaka wa 2022, nago rukoreshwa n'abashika 260
buri kwezi mu ngereranyo. Trends ubimaze kugera mu bihugu birenga 100 harimo n'u Burundi, aho bayikoresha na neza isa nka Twitter. Ni nkaho Instagram yimuwe mu ntumbero yo kwandika update zose ushaka, ukareka buri wese kagira icyo abivuze ko. Kuri application ushobora kwandika amajambo ariho atarenga 500, ugashiramo amafoto canke se za link ndetse na video ariko zitarenza iminota 5. Buri poste ubonye ushobora kugira ico yivuze ko ukayikunda, canke se ukagira partage kuri wowe nyene ibisa nka retweet kuri Twitter, ndetse unashobora no kwisangiza abandi. Abakoresha Threads bashobora gukurikira ivyamamare, inshuti n'abagenzi bibaye na ngombwa. Abo bari basanzwe bakurikira kuri Instagram bashobora gukomezanya kuri Threads. Ibi ubwavyo bikazoshobora gutuma Threads ishobora kuduga cyane hafi mu bushorishori, ikanegereza Twitter bibaye na ngombwa ikayica, nkuko twatanguye tubivuga. Instagram birenze ko akabutangaza kuri Threads, urashobora gutangaza trend kuri trend, ariko kandi ugashobora no gutangaza kuri Twitter, kuri Instagram icyarimwe. Nawe urashobora gukurikira umuntu kuri trend ukamubloka kuri Instagram, akaba aboroswe no kuri trend. Bibaye ngombwa kuri runo rubuga umuntu urashobora kureka kumukurikira, canke se ukamwugara, canke se ukavuga ikitagenda neza ukimenyesha abayobozi, ivyitwa restricting canke blocking, nkuko bitangazwa kuri Instagram. Nuko kandi uwo usanzwe uborose kuri Instagram bizojana kandi no kumubloka kuri Threads. Akarusho ka Threads umuntu yovuga nuko vyiteze ko izozana ibijanye na activity pub, aho ibigo bikomeye bishobora kuzoganirira ibitandukanye no kuri Instagram, aho uburyo bukaba bwakoreshwa kuri Mastodon. Bivuze ko niba warumaze nk'amezi 9 ukurikira Mastodon, ushobora kwimura content zose wari warasize kuri Mastodon, ugashobora kuzishira kuri Trend ukoresheje iyi app nyene. Ushobora kuzogerageza kuganiriza buri wese ku zindi mbuga, ariko hakisungwa policies za Trend. CEO wa Meta Mark Zuckerberg alongoye izi mbuga n'ubu aherutse gutangaza ko ibijanye na monetization kuri Urubuga bizotangura, niyo abakurikira runo rubuga rwa Trend bazogera kuri miliyari 1. Ibi bikazoshoboka kuko nyene kuri uyu wa gatatu, ubwo urubuga rwatanguzwa, abantu batari bake basharinze link z'urubuga haba no kuri Twitter, ndetse na Mark Zuckerberg nyuma y'imyaka 12 adakoresha urubuga rwa Twitter yongeye kubikora, atangaza urubuga rwa Trend. Inyinyurana rya Mark Zuckerberg na Elon Musk si iry'urubuga gusa, wapi, ndetse mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bari bemeranije ko bashobora kunyinyurana mu muji wa Las Vegas muri California, ahantu hubatse, hanyuma bakagwana bakumvana inguvu. Ndetse Mark Zuckerberg yemeje ko ubwo hatanguzwa urubuga kuri Thread ko akunda cyane inkino zo kunyinyurana, canke se bita art martial mu rurimi rw'igifaransa. Inyinyurana ntiryari rishingiye ku kugwana gusa, ndetse no mw'izi mbuga, aho Twitter ya Elon Musk kuri ubu yamaze gutangaza impapuro kuri Zuckerberg imwita uwakoporoye canke se uwashishuye neza uko Twitter imeze, akayita Trends. Ndetse ngo ibi vyashobotse kuva ahaye akazi abakozi barenga 12 bahoze bakora muri Twitter, aribo bavuguruye urubuga rwiwe, ivyitwa kopie canke se gushishura. Alexis Sipilo ahagarariye amategeko Elon Musk yandikiye Meta isaba Threads kureka gukora ibikorwa mvabwenge vya Twitter. Ibikorwa bikaba vyatwaye
abakozi barenga 12 bahoze bakora muri Twitter ariko bakaza gukoporora neza na neza uburyo bwa Twitter bakabushira muri trends nk'uko Alexis Spiro abitangaza. Alexis Spiro mu butumwa yatanze yagize ati Twitter iriko iragerageza guhangana n'uburenganzira bwayo, niyo mpamvu isaba Meta kureka yivuye inyuma gukoresha amabanga y'ubunararibonye yivya mu bijanye n'amakuru kuri Twitter. Ibi ariko vyiyamirijwe vyivuye inyuma n'umuvugizi wa Meta Anderson, we yemeza ko ata muntu n'umwe yahoze akorera Twitter yigeze ahabwa akazi na Meta canke se ngo yoba yarafashije mu ishingwa rya Trends. Mark Zuckerberg nawe yongeye gushimangira ko Trends iriko ndetse yiteze gukora ivyananiye Twitter, ati nipfuza ko habaho kuganira ku app yanje mu buryo bwa public conversation, aho urubuga rwanje nifuza abarenga miliyari 1. Twitter yahoze ifise amahigo yo kubikora, gusa vyaje kuita kuwa amazi. Nizeye ko ibi bizoshoboka. Nyuma yo kubona iyi app imaze gupakurwa n'abarenga miliyoni 30, yemeje ko ari intambwe nini runo rubuga rwakoze, ndetse abwira Musk ibanga yananiwe. Yagize ati ihangiro ryacu ni ryo kugira runo rubuga ugw'inshuti kurenza, ndibaza ko bizoshoboka kandi bizogerwako. Iyi niyo mvo Twitter itigeze imenya, twiteze gukora ibisumba ivyabo. Twitter yashinzwe mu 2006 ndetse kuri ubu ikaba imaze kuba urubuga rukundwa cyane rukoresha cyane n'abategetsi. Ibi bigatuma benshi bagenda barukurikira barondera amakuru abayatangajwe n'abategetsi batandukanye. Gusa ibi Elon Musk yarugize urubuga avuga ko rudakwiriye kuronderwa ko amakuru. Ibi bikaba vyakwegeye bamwe n'abandi kugwinubira akagenda agira impinduka. Gusa naho biri uko, gushishura kwa Meta si uko nk'uko tugiye kubirabira hamwe, turabire hamwe kandi zino mbuga zitandukanye uko ari zibiri uko zagiye zishingwa. Trends yashinzwe mu mwaka wa 2023, Twitter yashinzwe mu mwaka wa 2006. Mark Zuckerberg niwe asanzwe arongoye Trends, naho Twitter ikabirongowe na Elon Musk. Abayikoresha kuri ubu Trends mu munsi umwe yapakuruwe n'abarenga 30 naho Twitter ikabikoreshwa n'abarenga miliyoni 396 n'ibice 5. Agaciro ifise kuri ubu Trends ubu ntikaramenyekana kuko itaratangura gukora neza, mugabo Twitter isanzwe ifise agaciro kari kuri miliyari 15 z'amadolari. Aho isanzwe iboneka nuko Trends iboneka ahantu hariho hose havuyemwo mu bumwe bwa Buraya, ariko Twitter ikaba iboneka ahariho hose havuyemwo ibihugu vy'Ubushinwa, Iran, Korea ya ruguru ndetse n'Uburusiya. Post umuntu adashobora gukoresha kuri Twitter adashobora kurenza canke se characters ni 500 kuri Trends, naho kuri Twitter na 280. Video zishobora gushirwa ko kuri zino mbuga zose, nuko kuri Trends zishobora kurenza iminota 5, naho kuri Twitter udashobora kurenza iminota 2 n'amasegonda 30. Naho kumenyekanisha kuri zino mbuga zose kuri Trends ntibiratangura, naho kuri Twitter ukaba ushobora kumenyekanisha ivyitwa advertising. Reka tubashimira ko mubanye natwe muri kino kiganiro, nizere ko mwashoboye kumenya vyinshi kuri Trend ndetse no kuri Twitter inyinyurana twagiye tugaruka ko rihangayikishije bano bagabo babiri. Reka tubasubire mu subscribe kuri channel YouTube yacu niba mutarabikora kugira amakuru atandukanye muzoze murayaronkera kugiye.